Reka nanone ntangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kuri yaje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe udende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse amakuru ngewe negera nyine ku rubuga rw'intambara maze nkavuga ngo reka mbabwirize ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru utasanga ahandi kandi amakuru uzajya umenya kandi ugashikirizwa nanjye bunyoni umugenzi hano kuri Burundi News TV. Reka ndakengurukiro hajeje gufyonda sabone wamanotse asukaja mu kumutukanizo sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebwa kudusagiza n'ibitekerezo nkubwireze biri kuvugwa mu 15 hano iwacu i Burundi kana kubwireze biri kuvugwa ku rubuga rw'intambara munabizi neza ko ari intambara ari gutse umutwe twacibwa nishoye mu 2023 ingabo z'igihuza FARDC muri Republika Iharanira Rusange ya Congo mu buseruko bw'iki gihugu nyene muri Nord Kivu ndetse nkanakubwiriza ibiriko biravugwa mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika niba bakubwiriza n'ikuba mu guvyo makungu yakorana cyane ubwo viyaga binini. Reka ndakengurukire uhajeje gufyonda sabone wamanutse asukaja mu kumutwanitso sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebwa kudusangiza n'ibitekerezo aho uri hose ndagukengurukiye cyane ariko nerasaba naho tereza gufyonda sabone ko munuko asukaja mu kumutwanitso sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukamudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5 ariko yuka no gukanda hirya gato ukazurira kugira ngo ugire urabasha kubona amakuru yacu tukugezaho ku gihe mu ngingo nkuru amakuru yanje ari buze kwibandaho nakuretse ko hamenyekanye imigambi mibisha y'u Burundi ku mutwe wa M23 aho General Evariste Ndayishimiye nyine cubero amaze gutangaza andi majambo akomeye cyane y'ivyo agiye kugira gukorera M23 ubutegetsi bwa Gitega bukomeje gukubita kato ku kandi ari nako bushaka andi mayere y'intambara bwakoresha kugira ngo bubashe guhagarika umuvuduko w'umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu ya ruguru. Kuri ubu abarwanyi be 23 bamaze kugera mu bice bigize teritwari ya Karehe no muri Kivu y'amajyaruguru ndetse bakaba bamaze gutora agace ka Minova gasanzwe kabarizwamo ibirindiro bikomeye vy'ingabo z'u Burundi zoherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugwanya intare za Sarambwe. Kuva izi ngabo z'u Burundi zakoherezwa muri Kivu y'amajyaruguru zananiwe guhagarika umuvuduko wa M23 ahubwo uyo mutwe ukomeje kuzifatana ibindi bice. Uyu munsi bakaba habonetse andi makuru akomeye cyane ari kuvuga nyene ko nabo badukanye ndi muvuduko ndetse n'umuvuno mushasha muri bwo guhashya umutwe twacigwanisho M23 ndaza kwigaruka nyene mw'idoredo y'amakuru naguteguriye. Rogira nkubwiritse yuko nyene umukuru w'igihugu mu gihugu ca Chad hamenyekanye watsinze amatora y'umukuru w'igihugu navyo nyene ndaza kubigaruka mw'idoredo y'amakuru naguteguriye. Gusa nyene hamaze kumenyekana uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuwa gatatu Gicurasi 2024 mu gihugu ca Chad. Uyu uwo nta wundi ni General Mahamat Deby Itno warusanzwe yoboye vy'agateganyo igihugu ca Chad nyuma yo gusimbura Marshal Idrissa Deby wayoboraga Chad akaba nase umubyara wapfuye arashwe n'inyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bwe muri Matembera 2021. Ibi navyo rero kuri iyi nkuru ndaza kubiguraho mw'idonedo y'amakuru naguteguriye. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyine biriko biravugwa ni akarorero gusa uko nyene birateje inkeke ibindi biteje ubwoba n'ibyinshi ndagenda nyene nkubwiriza cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva. David ko ashobora kuba ari mu gitondo cyangwa se ni mugoroba ariko nacato mudafata iminota ya 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Amakuru arambuye mu kanya gato cyane kuri mikoro nje wawe uriko urumviriza ndi bunyoni umugenzi wawe kazi. Akaze mw'idoredo y'amakuru amwe nanje bunyoni umugenzi. Reka nangore nkubwira ku butegetsi bwa Gitega bukomeje gukubita gatoki ku kandi
ari nako bushaka andi mayeri y'intambara bwakoresha kugira ngo bubashe guhagarika umuvuduko w'umutwe wa M23 ukoremeje kwigarura ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu abagwanyi ba M23 bamaze kugera ku bice bigize teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bakaba baramaze gutora agace ka Minova ndetse gasanzwe kabarizwamo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi zoherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kurwanya intare za Sarambwe. Kuva izi ngabo z'u Burundi zoherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru zananiwe guhagarika umuvuduko wa M23, ahubwo uyu mutwe ukomeje kuzifatana ibindi bice byinshi cyane. Ni muri urwo rwego Perezida Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo umugaba mukuru wa FNBD bamaze iminsi bari gupanga andi mayeri mashya bagomba gukoresha kugira ngo babashe guhangana na M23, kuko ibyo bari barapanze mbere byahindutse ubusa imbere ya M23. Ngaho rero yuko urumva ko nyene bikomeye cyane, gusa nyene nabo ngo badukanye undi muvuno mushasha, aho bari kuvuga ko nyene bagiye guhashya umutwaye mu M23 burundu. Birateye inkeke rero, gusa reka twicare ku gatebe kacu maze tube dusongobwa maze tube twumviriza ivyo M23 igiye gukorera aba barundi bashasha bagiye kongera kwishoraho. Reka rero nyene nkomeze nkubwiriza rata ivyo muri Chad mubwirizo wamenyekanye ko yatsinze amatora, ndetse nkubwira n'icyamuteye gutsinda. Ndetse watsinze amatora hamaze kumenyekana watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa gatandatu Gicurasi 2024 mu gihugu ca Chad. Nta wundi ni General Mahatma Deby Itno wari usanzwe ayoboye by'agateganyo igihugu ca Chad mu nyuma yo gusimbura Marshal Idriss Deby wayoboraga Chad, akaba na se umuvyara wapfuye arashwe n'inyeshyamba za M23 zarwanaga ubutegetsi bwe muri Mateka ya 2021. General Mahatma Deby yagize amajwi 31.3 kwijana ahagitse Success Musala wari umwe mu bahabwa amahirwe yo kwegukana insinzi, ariko wagize amajwi 18.53 kwijana, akaba yaranasanzwe ari minisitiri w'intebe. Success Masara ari mu bahabwaga amahirwe agira 18.53. Icyakoze Masara we yaraherutse kugaragaza ko ari we watsinze aya matora, asobanura ko intsinzi ya General Deby nitangazwa hazaba habayemo kwiba amajwi y'abaturage. Biteganyijwe ko akanama gashinzwe uburegera itegeko nshinga rya Repubulika ya Chad ari nako kazemeza bidasubirwaho cinji ya General Deby, gusa igihe bizakorerwa ntabwo kiromenyekana. Abanyapolitika barenga 10 barimo Yaya Dilo mubyara wa General Mahatma Deby Itno bagaragaje ko bifuza kwiyamamariza guhatanira uyu mwanya usumba iyindi mu gihugu ca Chad, ariko akanama gashinzwe kurengera itegeko nshinga kakuyemo kandidatire zabo gasobanura ko batujuje ibisabwa. Yaya Dilo we yaje kukubigwamo kuko we muri Gashyantare 2024 yaje kugerekwaho ivyaha birimo kuyobora igitero abagwanashyaka be bagavye ku kigo gishinzwe umutekano w'igihugu, bituma araswa Imana aya matora ataraba. Vyarakomero nyene murumva ko vyobaye akarorero, gusa nyene uyu muhungu akaba yabashije kuyobora kino gihugu. Twamwifuriza natwe nka Burundi News TV amahirwe y'Imana kandi azayoborane umwete, kwicije bisigaye bigoye kuyobora biragoye cyane, ariko Imana yonyine izomufashe igihugu cyazabashe kugira iyo akivana ndetse agire niyo akigeze. Ntazamere nka Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kundi we wavuze ko igihugu cyari kibi cyane maze akakihakana, ndetse n'ababene igihugu nabo bakabasha kuvuga ko ngo atamakuru w'igihugu bafise, aho boshe bidotoma ndetse bakaba basabira uyu Evariste Ndayishimiye kurekura ubutegetsi. Rero uyu mugabo ukiri muto ya cyane General Mahatma Deby Itno wari usanzwe ayoboye by'agateganyo igihugu cya Chad, reka tumubwire ngo
nagire amahoro y'Imana kandi ivyo twamubwira nyene nakomeze ashiremo umwete kandi igihugu ce azakiyobore. Akaba asimbuye Marshal Idrissa Deby wayoboraga Chad nyene akaba anase. Bikaba ariko gusa bitagenda hakibazwa ni ukuntu Marshal Idrissa Deby araswa, ariko vyabaye akarorero. Ufite abanywanyi bacu rero, amakuru yanje reka mbisubikiye ahangaha, gusa mbutse ko amakuru yanje ari akagaruka. Ndabakunda cane makagira Imana n'amahera kuri mikoro nje muriko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao, murakagira Imana.